inzamba irasamirana. Amakuru na Pierre Gahungu. Iyi ni radio Inzamba agateka kawe sangwe ikaze inshuti namwe bakundi mwahisemo gukurikira amakuru yo kuri uwa 27 Myandagaro umwaka wa 2026 naye kaza kubagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Amakenga ni menshi mu banyagihugu baba mu micungararo y'ibiro bikuru by'intwara miheto bavuga ko impome zaho ziriko ziraduzwa mbere na bamwe bakibaza ko ari kugira ngo banyegeze ibiberayo. Imyaka 26 iraheze amasezerano ya Arusha atewe ko igikumu, naho biruko ngo haracari ivyari ivyumvikanywe ko yamara bitarashirwa mu ngiro gushika n'ubu. Murakurikira muri ano makuru uko bibonwa n'umunyepolitike Leonce Ngendakumana. Muri komine Nyanza naho muraza gukurikira uko bugarijwe no guharika, ivyo bigatera injyane hagati y'imiryango. Amakuru tubateguriye saya gusa, inkuru imwe mu kwayo ni mukanye sase. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi3:inzamba.org. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Ibibazo n'amakenga ni byinshi mu banyagihugu kuvyerekeye igikorwa cyo kuduza impome z'ibiro bikuru by'intwara miheto kiriko kiraba. Bamwe mu baba hafi y'ivyo biro bavuga ko vyoba bigamije gukomeza umutekano wavyo, mu gihe abandi bo bibaza ko bigamije kunyegeza ibintu bikorerwa muri ivyo biro. Inkuru tuyibaze Jean Georges Kibogora. Ikibanza kirimwo ibiro bikuru by'intwara miheto mu Burundi kiri muri zone ya Rohero, komine ya Mukaza, hafi y'ibitaro Prince Louis wa Gasore. Mu buraruko no mu buseruko hakaba hari ibarabara Avenue de la JRR rihura na Boulevard Mwezi Gisabo, yahoze yitwa ibarabara ryo kwa 28 Munyonyo. Mu manuko hari inzu zimwe z'abanyagihugu hamwe n'ibiro vy'iperereza, nayo mu burengero hakaba hari ishuri ry'intango bita Stella Matutina. Abakorera muri ico kibanza n'abahegereye bafise amakenga y'ingene uruzitiro bita mu gifaransa clôture ruriko ruraduzwa ku metero 3 mu gihe rwahora ku metero 2. Hejuru hakaba hari insinga z'uburebure bw'imetero 1. Uburero byose hamwe n'izo nsinga zirimo hakaba hari uburebure bw'imetero 4. Bamwe mu banyagihugu bahegereye amakenga ni yose ku kuntu impome ziri ahantu harariwe n'abafise inkoho ziduzwa, kandi abanyagihugu ntibabibwirwe ngo nabo babikore nk'uko. Ayandi makenga akaba ari uko muri ico kibanza hashobora gukorerwa ibintu bitari vyiza, bakanka ko abantu bafise inzu z'amagorofa bataba bamenya ibihakorerwa. Bamwe mu basirikare bavuga ko vyoba vyakozwe mu ntumbero yo gukinga ububisha bwokorerwa mu biro vy'ikuru by'intwara miheto. Akarorero batanga ni igandagurwa rya Colonel Darius Ikurakure, bavuga ko umusirikare yamurashe mu guhunga yoba yaciye ku ruhome rw'ibiro bikuru by'intwara miheto. Mu gisirikare c'u Burundi nta makuru barashikiriza kwiduzwa ry'izo mpome kugira ngo bahumurize abanyagihugu bahegereye. Jean Georges Kibogora urakenuye. Inyuma y'imyaka 26 amasezerano y'amahoro y'Arusha atewe ko igikumu, haracari byumvikanywe ko bikomeye bitarashirwa mu ngiro. Ivyo nibivugwa na Leonce Ngendakumana, umunyepolitike akaba yahoze ari umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Leonce Ngendakumana atanga akarorero ko mugwi CVR muri kino gihe ukora ibitandukanye n'ivyumvikanywe, demokarasi n'intwaro ibereye bicumbagira. Leonce Ngendakumana asaba abarundi kuja hamwe kugira bubahirize ayo masezerano y'Arusha. Akaba yabivugiye kuri uno wa kane kuri radio Bonesha FM. Ayo masezerano aracakenewe. Ubwa mbere wa mugwisebere twavuga ngo wandike neza ibyabaye, ukuri ku byabaye ntibize bisubire. Uwo mugwi nturaboneka neza, umuguhari ibyo uriko urakora ntaho bihuriye cyane n'ibyo twari twumvikanye, kuko kuvutangura uramaze nk'imyaka irenga nk'itanu cyangwa 6 mbere inarenga uracari ku itariki, kandi amatariki yagiye agora Burundi ari menshi cyane. Uwo muguzi uheza ryari ko wateza gukora mu myaka 2 gusa. Ubwa kabiri intwaro ya demokrasi ishingiye ku migango myinshi, muramaze kumva ko arabavuga bati twari dukwiye kugaruka mu ntwaro y'umugambwe umwe, ni ngirakamaro n'ikirumara, niho twotera imbere kandi bikabwa n'abantu bari ku butegetsi. Na ca kigabane cavuga iby'intwaro ya demokrasi murumva ko gifite ingorane ya demokrasi ntiraboneka, kwa kutagira iturire, kwa kutanyuruza itunga no gusezagura itunga ry'igihugu. Ngira ngo naho mwokumviza umukuru w'igihugu ariko aravuga ingene abantu birirwa bagira iturire, birirwa banyuruza bagasesagura itunga ry'igihugu, ingene inzego zigakora ibyo zijejwe, uhereye ku rwego twita leta, urwego rw'inama nshingamateka n'inkenguzamateka, urwego nshingantwaro, urwego rw'ubutungane,
n'umukuru w'igihugu bwiwe yirwa yidogera izo nzego urumva naho nyene muri ico kigabane haracyari ibibazo nico gituma amasezerano gikenewe murabona yuko hari abacitirira igisirikare bakitirira ubwoko eka igisirikare gusa n'igipolisi ugasanga hari n'abavuga mbere ngo umugambo udafite igisoda ushobora gutwara kandi ari igisoda ca bose ari igipolisi ca bose murumva ko muri ico kigabane ibibazo biracari byinshi mu njamake rero ni ukuvuga ayo masezerano twayaronse agoranye kubera dufashijwe n'ibihangange byo muri Afrika yaradufashije gukemura ibibazo bitari bike ariko ntarashika ku Burundi twipfuza icokogwa nuko abarundi wese twoja hamwe tugaharanira ayo masezerano agasubizwa umutamana yambuwe agasubira kuba umushinge wo kubandanya gusa kubaka no gusanura iki gihugu cy'igihugu cyiteka giteye imbere. Inzamba. Amakuru twabateguriye tubandanirize mu ntara ya Burunga aho ingeso yo guharika yibonekeza cyane muri komine Nyanza ivyo navyo ngo bigatuma haduka injyane biturutse ku gusesagura amatungo y'imiryango abanyagihugu basaba abajejwe intwaro guhagurukira ico kibazo. Jean Baptiste Bireha abidushikireko. Nk'uko amakuru ava ngaho muri komine Nyanza bitumenyesha ngo iyo ngeso yo guharika irakaze cyane muri iyo komine isoko ryacu rikatumenyesha ko ababikora cyane ari abagabo baba baje bava mu zindi ntara basize abagore bari bubakanye bagashika barongora umugore agira kabiri babesha ko ari abasore ivyo navyo bigakweka cyane imanza mu miryango iyo bimenyekanye uko guharika kandi ngo kuribonekeza ku bagabo bafise ubunywero ngaho muri komine Nyanza aho abakobwa bakoresha baca bacika abahabara babo abanyagihugu basaba abajejwe intwaro guhagurukira ico kibazo gikwega injyane mu miryango bishije polisi turasaba ko leta otwara bose ikurikiranira hafi hanyuma abantu bose abaposi nabo bari bakareka kwigarurira abakobwa baje gukoresha kuko baba basa nk'abana babo abo bakobwa baza kurondera ubuzima nabo tukabasaba ko bokwihangana kugira umuntu agoye akazi aba ameze nka so kuko aba ari gufasha kurondera ubuzima nta muntu rero yarakwiye kurondera ubuzima kugira ngo yarondere ubuzima ubundi ashongera akabubwica kuko umukobwa agiye kwihari yarakiri inkumi isa nk'igitutsi nawe yoba agiye ku mubosi kuko amahera yo yarahera ariko igihe mu kibe igihera. Uruganda rwa Radio Inzamba hagati yakawe twagerageje kurondera mustantiro wa komine Nyanza kugira atanga umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa. Nayo mu ntara ya Buhumuza abanyagihugu bo muri zone Kigamba komine Cankuzo bararaje ishinga n'ikibazo c'ubuvuzi muri ako gace imvunya mukuru bavuga ko ari bitaro bimaze imyaka 2 byubatswe ariko bikaba bitaratangura gukora abanyagihugu bagasaba abajejwe igisata c'amagara y'abantu kwiga ico kibazo kubw'ineza yabo inkuru tuyibaze Bertrand Ngendakuriyo. Nkuko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu baho muri zone Kigamba ngo ntivyumvikana ukuntu ibitaro bigiye kurenza imyaka 2 byarahereje kubakwa ariko bikaba bitaratangura gukora igitangaje ngo nuko n'ibikoresho eka mbere n'ibindi nka byose bimaze igihe byarazanywe aho kuri ivyo bitaro bakibaza rero nimba bitazohava bita igihe ataco birakora. Twebwe binyagihugu muri zone Kigamba twari twaranezerewe cyane igihe tubona ibitaro biriko birubakwa hafi yacu twari twizeye ko bizoca bitworohera cyane mu bijanye n'amagara yacu. Ivyo bitaro byaramaze kuzura maze mu mwaka wa 2024 birashikirizwa leta inyuma yaho ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi byagiye birazanwa bituma twumva ko umunsi wo gutangura kwakira abagwayi wari wegereje twari twanahawe icyizere ko ivyo bitaro bigiye kuba ivy'akarorero muri aka karere ariko kuva ico gihe twagumye turindira ko vyugururwa amezi aheze ayandi ariyongera atagikorwa biratangura kandi aho hose abanyagihugu ntitwigeze tureka gusaba ko ivyo bitaro bitangura gukora kenshi twarabajije aho ibintu bigeze tukabwirwa ko hari ibikiriko biratungana ariko nta matariki twagiye turahabwa yarenganye gushika uno munsi ibitaro bikaba bitarugurwa ku mugaragaro
ivyo biratubabaza kuko iyo umuntu agwaye canke afise ikibazo gisaba ubuvuzi ategerezwa kugira urugendo rurerure akaja ikarusi canke Muyinga. Ivyo navyo bitwara umwanya n'amafaranga atari make kandi hari n'abatabishobora. Kuri ico kibazo mu ruganda rwa Radio Inzamba kawe twarondeye kuri telefone ngendanwa musitanteri wa komine Cankuzo kugira ngo agire ico ashikirije kubijanye no gutangura gukora kw'ivyo bitaro ariko ntitwashoboye kumuronka. Bertrand Ngendakuriyo nawe tugukengurukire ano makuru tuyasozerere kuri ino nkuru iciye ku masonga. Uburundi burakwiye kwitegurira ingaruka zishobora guterwa na El Niño, ikirere gishobora gutuma habaho ihinduka ry'ubushuhe n'imvura. Nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu ry'ibirere OMM ribivuga, mu mezi ya nyuma y'umwaka wa 2026 harashobora kuba ubushuhe bwinshi n'imvura nyinshi mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mu Burundi ingorane nyamukuru zishobora kubaho ni imyuzure, inkukura z'imisozi hamwe no kononekara kw'imirima cane cane mu bisagara nka Bujumbura. Imiryango irasabwa kumenya ingorane ziri mu mishongararo ibamwo, gutegura inzira zo guhungirako n'ahantu hatekanye, no gutegura amazi, ibifungurwa, imiti n'itara. Mu gihe habaye imburi bakwiye gukurikiza amabwirizwa y'abategetsi no kwirinda guca ahantu harimo amazi y'imyuzure. Akabino ngaho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa kane. Shimire mwebwe mwese mwaduteza abiri, reka nshimire na bagenzanje bafashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu nari kuri mikro, kamanda bikebanuye naho ubutaha.